ndabaramukije ni Madame Joa Imuhira Media, ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije abantu mwese mwumva ururimi rw'ikirundi. Bantu b'Imana, narababwiye ko 2025 ngiye kubazanira ibintu bishasha. Nuko rero niboneye umuntu w'umuvumbi yiberaye n'inzuki nk'uko umengana abagenzi. Namwe murabizi iyo tubonye inzuki ingene dupanika, mugabo wowe wamengana ibintu bisanzwe cyane ndavuga ati uyu muntu ntegerezwa kumurondera na burya abarundi bafise inkuru zitandukanye, inkuru nyinshi ku bavumbi. Abavumbi tuzi ko ari abakolaborateri b'abapfumu, uburyo babana n'inzuki mu byo basa donc communication ya hagati yabo n'inzuki. Tuvuga ati ivyo byose abantu ntibasanzwe, hari ahantu barondera aga protection hariya anye muri b'abapfumu cyangwa hehe, ariko umuntu twamurondeye tugirirwa ubuntu turamuronka. Madame Jecia, murabizi iyo mvuka je nivukira mu Kumoso gusa, ni rimwe ni kabiri nkaba nuriye urutaro, ubu mpejeje kudema muri isaha muri Italy, aho nasanze mu diaspora aba mu Butaliyano. Buongiorno, mbe bavuga buongiorno. 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 Ni muri Italy twahishikiye. Buongiorno. Muraho murakomeye? Urashimana. Ego, kubatakuzi twashaka mwibwire Abimuhira Media. Je nitwa Fabrice Azigamayo. Hama Umurundi nkorera mu Butaliyano, nkakora abanzi aho twakuranye i Burundi ndi umwana asanzwe. Hari abo twahuriye muri lycée, twigana lycée Muramvya, niho mfise amateka manini mabi. Mabi kubera ko mfite amateka mabi. Bo keshi yo peut-être si ko ntari umukinyi ntabyisibonye bukirako, mugabo nagize kwakorera accident. Pole sana. Bakwa kwasiga ubuzima. Ni kuvuga promotion canke ico gihe mu mwaka wose abantu bose bari kuri lycée, narahindutse peut-être ndavyimbagana, sinzi ko novuga ndavyibura, mugabo baca banyibuka. Hanyuma rero urabona ndakurondera kweri narimaze ndakurondera bivanye no ku nkuru numvise ngo hariyo umuvumbi aba mu Butaliyano. Byukuri yo bari wewe? Ego. Imbere yuko ntuzenda kubaza ibibazo abatumva umuvumbi ni iki? Umuvumbi ni Kirundi gisigura umuntu umworozi w'inzuki n'umwuga. Ego. Hama none mwebwe mwari musanzwe muri abavumbi mu Burundi? I Burundi umwuga w'uvumbi wari umwuga uri noble, nawo wari umwuga wakorerwa ubwami. Mugabo sinavuye i Burundi n'umuvumbi, navuye i Burundi peje université nk'umu sciences techniques paramédicales, nk'umuganga cyangwa wagwirizo sweze infirmier. Ama nkuko twese umuntu wese agenda kubandanya, mitamwo mbona ibisumbi bindi, akazi kari novuga innovation. Umwuga uri innova uryoshe umenyereye. I Burundi nivyo narinzi inzuki kuko narakoreye muri projet, narimaze gukorera muri projet y'aba apiculteur, nkunde mvushe mu gifasha cy'abavumbi, financement mu gabo sinabi nivyari nikarakazi ntavyo nigeze nkoramwo ngo ngende nkore mu nzuki, mbona inzuki byari vya bindi nyene ukunda. Ariko nkabibona bya bindi kuko mu Burundi babibona, yari novuga ni nk'igitangaza i Burundi mu bintu by'inzuki, kubera bayibona nk'ibintu bahamagara birimwo umuti, birimwo uburozi. Naho nyene ndaza kubikubaza neza. Rero mw'ico gihe urumva ngira ahantu mbona sanga ni science, canja muri iyo science, cafata iyo science rero. Ucuja muri iyo science. Aho abarundi bo bibaza yuko abavumbi n'abapfumu omenga bari bafitaniye ini relation, bari proche, ngira barakundana. Ndabona ubuzima bw'inzuki turazi ko inzuki zijyana, tubonye inzuki twese turapanika. Ego, mugabo tukabona abavumbi barafise ini bonne relation, ini bonne communication n'inzuki. Nibisanzwe yuko abarundi bacavuga ati barya abantu ntibasanzwe kubera iki inzuki zo zibemera zibakunda. Reka rero dutangure ido nido. Hari ibibazo byinshi nari nkeneye kukubaza kuvyerekeye inzuki. Reka rero dutangure ku buzima bw'inzuki. Ego, hari abantu benshi baravuga ati inzuki ziraciye ubwenge, zirafise administration. Ivyo bintu nivyo cyangwa bimeze gute?
inzuki kuri jewe novuga ni societe nziza, ni igikoko kiza ubwenge pe, kandi kiri organize, kandi cubahiriza amategeko, kuko inzuki ndakugururiye igitiba. Inzuki mu bisanzwe umuzinga, urazi ko mundi atubwira ngo tera imbere nk'umuzinga. Umuzinga ni ikintu ca mbere kigwira n'ingoga. Siga ubwenge kumenya ukungene kwibaza ngo zose zivyagwa n'uruyuki rumwe, kandi tukamenya ko uruyuki rufise ubuzima buto. Iyo rudakora niho rushobora kugira ubuzima burebure, nk'izino muri Europe canke muri Amerika zishobora kuronka akanya k'ubukonje. Hakavuka inzuki tuvuga ngo zidoshe canke zifise grace, zifise ibinure vyinshi, zikamara amezi hafi 6. Sino mu bisanzwe uruyuki mu Burundi canke muri teori zisanzwe zizwi au niveau international, uruyuki rumara nta kwezi rumara. Nta kwezi rumara. Je nagira ikibazo, urabona twe tuba mu bihugu bikanye nko muri Ntuzenya, tujye nko ngaha muri Canada. Muri Canada turafise abavumbi, ego. Munani ubona haba hakanye. Oya, imbere yuko Ntuzenya usigurira temperature inzuki ishobora kubaho. Ngaho urazi ko tuba entre Ntuzenya tuba iyo muri periode ya hiver turashikana meme na -50, hariyo periode dushikana meme na -50. Usanga turi hagati ya -18 a -50 -25, mugabo ete igeze tukabona inzuki ziraho bigenda gute? Eske nze temperature ni normale y'inzuki ni bimeze gute? Ntarashika mugabo ntarakwishwa ku kibazo ca mbere sinebwa yagiheze. Uyombajije ati ni nereko ndakusigurira ryo kungene umvune zigwira kandi zivuga ku muntu umwe, ico gituma zigwira rero zigira discipline. Inzuki zitwarwa n'umugore umwamikazi, nta mwami abaho. Umwamikazi wo mu Bwongereza. Umwamikazi. Hajya rero ahantu hatwara abagore bija ku murongo. Nukuvuga ngo mwico gihe inzuki ziragira amatashe, sino yagusigurira zikivuka ziragira ibikorwa, sino bigusigurira byo twara umwanya muremure. Mugabo menya yuko uruki kwivuka hari izikubura, hari izubaka, hari izija kudaha, hari n'iziseje umutekano. Bisigura ngo iyo organisation umwamikazi akomanda, niyo zijyana n'umwamikazi atanga itegeko zikamwumvira. Rero ikintu nako ndakubwira ko zizubwe bivuga gatonye sindiko ndaguciramo. Inzuki zigiye kurya abantu n'umwamikazi aba yazihaye. Inzuki mu bisanzwe zija kurya abantu. Inzuki umuzinga tuvuga ngo ni nk'umubiri w'umuntu. Cerveau yazo n'umwamikazi. Rero inzuki iyo ugiye ugacokoza rumwe ukakurya mu mugiti, umwamikazi abajite akoresha ikintu cyitwa communication yiwe ni pheromone. Iyo pheromone ni ituma zimenyana zose ziri mu muzinga, ni nkakaranga muntu kazo z'umuzinga wose. Dushobora gushira imizinga hamwe 1000, muga umwe gose rufisa aho gwinjira. Ni bihenda. Iyo pheromone rero mwamikazi aca arungika zimwe zija kugwana zija kwataka. Ni naho uzosanga uruyuki rumwe gwakuriye dufate rukuye ngaha, nurundi ruje keshi rushika rujya ngaha. Ubwira za atake zishiremwo ijya bayita nk'uburozi, sinzi mu Burundi bagiti boyi, zicindemwo byinshi ube etufe, ubure imwemu, kuko zigutera amazi, gutera uburozi, bwa burozi wacika amazi mu mubiri ukaba uragiye. Ico ni kimwe. Ikindi ca kabiri, umwamikazi gituma ziri organize. Umwamikazi avutse ubundi arahunga, adahunza aramwica. Abakudeta ni ya ntwaro ya cami ya kera bakora i Burundi. Zimwe bavuga ngo inkuba zibiri ntizihurira ku gicu. Abami babiri babaho, ndumwami ndatwara cyangwa uratwara. Ikitoshobokera abantu bikura ngo bavyita kwihubuki. Ego. Hama rero ico naco ubwiye ca temperature zibise temperature nk'umubiri w'umuntu umuzinga, kubera umva cambandanizanya kuko inzuki umuzinga zigira umubiri umwe, zifite temperature 36 degrés. Rero tekinike zikoresha ubuki ni energy, abantu barabizi, niyo umuntu uzinga uva mu kwita akayiko kubuki akaba umusora kiruka, ni energy. Ubuki nico kintu ushobora kurya buno nyereka kitaheja mu maraso muri circulation. Ni energy. Inzuki zikoresha ubuki mu kwishusha kugira zigumane bwa ya temperature ya 36 degrés. Rero muri Canada canke ngaha muri Europe ico zikora zihagarika kuvyara, no kuvuga umwamikazi acahagarika gutamaki, zigakoresha kugira zikoreshe energy nke, zikonsome ubuki ziba zaragize ibigega, umwe ko zigira ibigega zikoresha ubuki. Kubera iki? iyo hatarimwo abana canke ndavyita ibinyago uko ruri bavyita,
iyo temperature ya 36 nikerewe so no gushika no kuri 34 33 ego tacho ziba sinzi honda gutahuje ego urantahuje ntuzenya ku bintu bijanye n'ubuzima bw'inzuki ego umva mwadusiguriye ego none wowe wavuze yuko inzuki umuntu uze mu bikorwa bikuru ndazi ko utokwinjira mu madetayi bikuru inzuki zintuze zigabuye amatashi gute kuko wigeze kutubwira yuko zifite zigabuye amatashi inzuki zigabuye amatashi urumva dufate reka tuzishyire mu mico itatu isanzwe izwi hari umwamikazi ajejwe ubuzima bw'igitiba atamagi akweje kugwiza igitiba ari we umva umwamikazi atamagi akavyara inzuki zose akamenya ati ngeze kuvyara abahungu navyaye abakobwa akavyara abakobwa kubera abakobwa nibo babimbura nibo bakubura abahungu mu nzuki ntaco bamaze bashejwe kurongora gusa n'inzara iteye baca zibica nizo tashe zitatu urumva mperengaho oya inzu mu kitiba hariho inzuki umwamikazi n'abashiki biwe kuko nawe n'umwamikazi aba ruyukira ubugore nuko njaje kukubwira ukungene ahinduka umwamikazi nizo zimugaburira agacika umwamikazi sino nigira isanzwe yobaye ruki muzindi akaba n'ibiyuki bigabo bijejwe kurongora gusa kirongoye kigize imana karongora gipfira uwo munsi nyene ikitarongoye kikagumaho hagatera inzara inzuki zindi zazicica ubona cyo kimaze kiretse kurya gusa reka tugabanye dusigaje abakeneye gufungura muri politike yazo zo kuvuga ati okay inzara igiye gutera kuko inzuki ndakwibutse ntizimeze nka twebwe abantu igenda gutego ziciye ubwenge zozo inzara ntiziyibona igiye gushika zirabona ati iki kirere uko kimeze izuba ariko riraka amashuga agiye guhona yego zikazivuga ati okay zikazitangura gufata leta ubu kuraho ibigabo byose dukeneye kugwira gacabanza ivyo byo gaca bigenda kuri zikavyica gutyo nizishaje zikazizica zikazegerana kugira zishobore kudefanda inzara igiye kuza matashe naho aya matashe akazi kazo nazo zikivuka kubera ntiziba zishoboye kuguruka zose ntiruvuka ruguruka zitangura gukubura aho gukuraho uzavuki hariho izijeje kugaburira izindi kugaburira umwamikazi kugaburira n'izindi nzuki kandi ubuke yo kumwene zibugenza kuko zibushya mu bimamara uruvuye guhiga sintigo rushika mu kimamara oya rubanza uruja hanze guhiga zirazana zigahereza zazi n'izikiri into zigifise amagi yandi cyo twita amagi yandi meza akaba ariyo zicishamwo zikafata ya negitare zazana mu nda zikayihindika yicisha muri estoma ikabubuke hanyuma nyuma yaho hari izisanzwe zikuze zigishobora kuja guhiga jazi kora ico twovuga nukoje nka ventilateur kugira bwumuke bikoresha ihe technique zigenda imbere zigakubita amababa zikakubita hamwe zitera umuyaga kwiye amazi akavamwo imiditi kavamwo ugasanga hasi yatose ya imiditi ivuyemo nico gituma iki gituma ndakibubwiye nshaka abarundi bakimenye abakeneye mu buvumbi babimenye ubuki twebwe ubuki ushobora kububika imyaka ijana butarapfa muga bisaba ko buba bwumutse rero inzuki zitabwumukije nawe umuvumbi ntubwumutse ni hahandi uzosanga ubuki abantu ho bufise mugabo bwita kugasha bitagutegabasha kugasha nyene kuba fermente mu gifaransa sinzwe no bwita mu kirundi kuba fermente bugasha numva aje bikorwa uje gusanga bigabura ntuzenya mu gitiwa umwe wese ya family CBDB imwe yose kamera jewe njejwe gukumutsa igikora ico izi zijejwe zija kurondera ubuki hariho izo twovuga zijejwe iperereza en fait ni societe y'abantu ni societe tubayemo ni ubwenge gusumba abantu ni societe tubayemo y'abantu novuga peut-être twatirishije ku nzuki tutabikora neza kuko wewe nk'ubunya aho turi ngaha womena ubuki ngaha hashushe uruyuki rumwe rukaza ubwo twita explorateur canke izo novuga zizwe iperereza ruraza rukumviriza bwa buki rugaca ruguruka rushitse mu gitiba zikoresha izuba mu gutanga kwiyoriana rugaca rukora ico twita das rugira rwandika 8 ambaze y'inshuro wazungurutse izindi zose ziri mu gitoja zitahura ati
ku birometero 3 hari ubuki bungana gutya hakiriye kugenda inzuki zingana gutya nta na rumwe ruzimira zose zibona uzosanga muri sari wawe zuzuyeho nukuvuga ne zirakomunika communication ikomeye sinzi kuri ntahura ikintu Joze wewe amwe wogenda ku isoko ubundi dufite telefone sibyo ugiye ugishika Canada ugiye nko ku isoko kilometero 3 wari gusubira mu nzu ukabwira umugabo wawe cyangwa undi mwana ati bana ugende cyangwa aha naha hari isoko subirayo biragoye utamujanye ku bantu zozo nta no mu rujana urundi wowe rurashika ukagira rukagira dance wandika umunani sero y'inshuro y'imizingi wakubise zoze zitahura ziti ni birometero ibi zirasobanura rero 1 2 3 homo guharura byese none wumva zo hatora gute ko zitaje zigurukiye ngo zigire rimwe yose gwese gwijana abantu bose bakeneye ibiharuro matematike genda bigishwe n'inzuki erega abantu kabundi bwari bukwiza urumva no mu kwimuka nuko zibigenza ziriya mu Burundi zangara sinzo kubishikako niko zibigenza hagenda ujejwe iperereza ruhagenda rukaza mu nzu kwajo zirukaraba ahantu hari umwenge akanogo rushobora kwinjiramo ugace rusubira nyuma rukereka izindi nitwimuka tuzokwimukira kilometero 5 mu nzu kwanaka ikinogo zikihari niki ziruhukira wow bizo ubwenge zirazi ubwenge n'ukuri hanyuma rero urakoze kutubwira ubuzima bw'inzuki ikibazo cya kabiri rero nagomba kukubaza nico bituma abavumbi twe tubita abarotsi ega murabarotsi ntarafopase arico catumye ndakurondera nabonye inzuki ziguhagaze ko neza bien umengura umugenzi wazo none burya burozi bijya banga we warikuye wagiye gupfumura hehe kugira inzuki y'umugenzi aho jewe ngenda zikanja nabanga rimwe ririmo ahubwo nugutazimenya ni nkuko Jose nkunda ibikoko cyane ndakunda kwidokimenta ku bikoko cyane nigeze kubona igihugu Egiputa Egypt hari zone hari site abantu babana n'ifyisi bagaburira ifyisi babana bakina uribaza ko byo baho biragoye rero suburozi urumva jewe iyo umaze kuvyiga umva ikintu gifitiye passion ugatahura ikintu ca mbere natahuye ikintu nagenda abona umva uriko uravyiga uzatahura bwa bundi bimeze gutya sinzi kubibona hiyo muri Canada umwana wawe abonye imbwa ntiyiruka asimba kuyifata wewe imbwa hari Burundi ufashe imbwa ntiyakikuriya itakuzi imutazi nanye yaci gusimbirako rengenda gorukana inyuma gato kandi ikindi kintu nta kuntu uhora wumva ko umwana ashobora gufata inzoka canke umusuma ntagica mugira voilà rero inzuki nico kimwe n'ibindi bikoko igikoko ugira kikwatake gifise ikintu citwa instinct sinzi kumwe no kivuga mu gifaransa instinct voilà rero twebwe dufise ubwenge zo zifise instinct ibikoko bifise instinct igikoko jewe nimba nta cifurije nabi mu mutima wanje ntabwo wanakigizeko naho yoba ingwe duhuye idashonje turashaka twakomwegise biso idashonje ingwe yeje kurya nsanzi hazi mu mutima wanje singira ubwoba ngugira havemwo icagikoko cumve communication yuko niko nisanta andanje kuko je numvise ko ndi menace naco cyo kimba ko kiri menace nanje kica kinkarira kinyataka sinzi ko bantahuye ni ubwo bwoba mugabo simpamagarira abarundi canke undi muntu wese uzonyumviriza kugenda kwa fronta inzuki utikingiye oya kubera ikintu cyo kugira ubwoba ni ikintu toza umwanya ure wose nanje haro bibabishikira ukumva nyene kwa kundi yuki kugwako kuko zirangwako nkibandaza nkora ivyi wanje zikisanta nyuka zifise umuntu nkasanga bifise inzuki umuntu ngira guki no gukanga ndazigushire gati uru n'umurozi mugabo tanke ntarumva ko zishobora gira ubwoba muri jewe iziragira kundi muga mwendere geste nkikanga mu mutima umva sikuvaho kwikanga kwa kundi kangwa nk'umuntu oya mu mutima kumva nyeti sinzi ko arakantu naho ko barakantu gato nk'aka insect canka kandi kantu ko genda ko haraho umvu bitubushagarira uruvugukwega urumva mu mutima wawe wumvise yakantu ka menace warukuriye zazikuri ebana uza witeguye nta blague bahihari ni vyiza oya ni vyiza rero tuba twiprotege tuba dufise amaske
ingenda ndikenda kwereka mask bazizi dukoresha namabona ibintu benga nibiyungiro muba mwambaye gute biya uracambara ni byiza ko wiproteje kubera urumva si mwene wanyu kwera kandi mu kazi kose dushira imbere security umuganga yambaraga cambara teni hamukakora mugana ashaka kubwira ko atari umuti urumva ni connaissance kumenya ni ryari rija kuryana cyane nk'ubu heje nkanyamugigima sinojayo ntambaye imvura heje kugwa sinojayo ntambaye nk'umuntu heje kurima impande yazo cyane zifise stress nshobora kujayo ntambaye mugabo nabonye akazuba karahari zirimwo zirimbura zimererewe neza zimererewe neza ndagenda n'umugenzi n'abagenzi banje karyoherwa nazo Ewa naho ciye numva yuko abavumbi tuciye tumenya ivyo ari byo ariko kare suburozi baca bibaza ko hari yindi imiti y'ikirundi niko novuga ya miti y'abapfumu wisize mukabona gukundana n'inzuki uburenshi nivyo ntahura ntuze ubuzima bw'inzuki n'abantu rero byerekeye ntuzenya ubuki nabwo yego twagomba kumenya ubuki kuko hari abantu baravuga ngo ubuki ngo ntuzenya hariyo ama different sorte y'ubuki eske ivyo bintu biraba cyangwa ubuki bwose nico kimwe ni bumwe reka kwereke ndakunda gupresana nk'uko dukora twebwe inge gato mpindukize kamera yanje ndahindukiza hera bo swate ngenda kubishoboka okay urabona nanyucisheho kare ubuki twe dushobora kwimbura ubwoko bwinshi urabona iyi gopo yose ni ubwoko n'amakurere ntasa urumva nk'ubu si ubuki ubu ni merata ndajya gusigura icyo ari cyo ubu ni ubuki bwa kaca bwa minuze ya aranje oranje ubu ni ubuki bwa kastanyo ubu ni ubuki bwa korobetso erika eucalypto imikaratusi lavanda sura rosemarino primo urumva ni ubuki bwinshi icyo ni ikintu twita monoflore ubuki rero urumva ubuki ndakunda kwereka ni type ni bivara n'ishugwe wimbuyeko ego kuko hariho dufate ndaguye akarorero mu Burundi wacu ubwo ushobora kwimbura ibintu ko ndakwereka ngaha hanya turimbura nakubwiye turagira nabikweretse harimo ama type nka hafi and 12 aho ndashaka kumire fyori uri melange ariko rene ko ndakubwira nko mu Burundi ndaguye akarorero mu Burundi dushobora kwimbura ubw'imikaratusi nubuki bwiza cyane bufise kalite nziza bumota dushobora kwimbura ubwakawa buki bwera derere amata nakawa burya karatanga ntuzenya imfungurwa mu buki bari mu kubuki no muri za Brazil narasomye igitabo usanga barabwimbura ndabona kurere yabwo nubuki bwiza cyane kurimbura igihobe ni giti babashita igihobe tournesol sini igihobe ni tournesol ryashugwe rya jaune ya Jose biriya hegitari imwe urashobora kwimburamwe ibiro 500 ibiro 500 hanze ya 500 ni tode ku hegitari igihe wateye ibihobe ahantu hari ibihobe kuko mu Burundi ntibarashikirwa na ya hybride aviwanyu iyo za Canada rero urumva hari ubuki bw'igihobe n'ubuki bukomera cyane urumenga navuta y'inka umwazi iminsi mike yaba bwafatanye cyane bufise kurera isagutse bwoko ni jaune ni burera busa nkuko mwena kwereka urabona ubwo rero n'ubw'igihobe sinakweretse sha ngaha natwe twagize ubwo nakubira kwereka hariya urumva hariho umvugo n'ubw'igihobe ubw'umukaratusi busa bwirabura ariko mu Burundi turimbura nico nakiye navuze ko ari ubuki nto kwita ubuki twita merata ni ubuki bwirabura cyane nibwo nibaza ko i Burundi bimbura cyane kubera ikari aribwo bimbura cyane kubera ubuki bwose bw'i Burundi ndiko niyo ndabwumvirije ubu yakera nabona ko ubwo buki buryoshe mugabo iyo ndabwumvirije mba numva guya bukayibura nta guba bufise y'ubuki ka kantu ubw'umukaratusi urabwumva ubw'umukaratusi nabwumvirije kawa ntabwo nigeze mbona situnota ubw'umukaratusi n'ubw'igihobe narabwumvirije i Burundi ntabwo ne bwari bufise urabwumva naguzi ratandukanye mu kanwa mugabo ubw'igihobe ntaguje ubwambwe bwa iyo merata usanga cirabura cyane ubwo rero nta bufise
none baba bwavuye ku biti bimeze gute cyangwa amashurwe cyangwa ibiti ni indugumba y'ibiti imikaratusi amapinusi ofeti ibiti yo bigwaye ibiti yo bitewe n'indwara muci haya hari izuba ryinshi hashushe cyane ibiti iyo bitewe n'ama insecte cyangwa ikindi kintu cyose birigwanya bya bindugumba hamwe inzuki zirabikorota zikabijana zikabigira ubuki cyenda bitahura rero urumva ubuki nico novuga ubuki rero buri mu mice myinshi buri bwoko bwinshi mugabo cyo buhurira ko cyose cyo bomenya kimwe ubwo bwimbuye bwose ubuki umaze kizira no kubushusha kujya kuntu babihakura bakaja kubiteka ni bibi bwamumaze ubugije nta karite y'ubuki yo bwifise kandi arivyo abantu bose bagira mu kubitekera cyangwa mu n'amakosa umva ni nka kurya nincho gituma uje gusanga kesho ubuki bamaze kubuteka uje gusanga ugwa buri amazi usaba gufatana nubuki nushobora kubushusha bukarenza degré 42 wegizageye ni 43-45 dogre none nka burya tubushira mu cayi gishushe naho nyese batubwisha oya tukabukoroga kugira tunywa agacayi urumva iyo hariho indya urabonaga Jose hariho n'indya nyinshi n'inyama ntabwo zibikanu zitetse mukuru aziteka mu kuzirya hariya gushira mu buki ni prêt à consommer nukuvuga nivyo ugiye ufata ubwo nyene mugabo kubika kubuteguye kubika acububitse rero ikindi cyo kwitondera ni kineko ndakubwira cyo kubika bwumutse bufise imidite itarenga 17 ibaye nyinshi nibe 18 mugana 18 hari ubuki bupfa ku 17 ushobora kubika ubuki waruzi yuko ga Jose ubuki bufise degré bubitse neza nk'umuhigopo mate nk'umuhigopo ko nari guca ikintu dufate nkakafata nk'akamoroso k'inyama akabikayo atako tobigera kabora Mudasha kubiko inyama mu buki ntibore abami ba Farao bari aba Farao muri Egiputa bababika mu buki nico gituma mumva zabo batoye mu buki haheze imyaka 400 baraburya c'est l'histoire burya abafarao babasiga ubuki bakubita ubuki nico gituma ibiziga byaguma biri fresh ni umva ndiko ni ubuki bufise ntunze ya novuga propriété antioxidant ni cyane ubuki ni ikintu kinini cyane ikintu kiririsha ico sinkubesha uzofate uzoshaka bazabigira azosha binyuza afate nimba ari imbeba cyangwa kandi ikintu cyose yishe aziko inyuma y'indwi coba canutse acica ubwo n'igipfa agishire mu buki nikibora uzogisanga inyuma y'umwaka uzogisanga uko nyene kirumiramo nikibora kiruma mugabo kibora ikibora umva umuko wagishizemo ibanga ry'ubuki rero reka turabe unuzenya kubera nkuko namadiko ndavuga aba diaspora muri Impwira Media tujeje kubahimiriza no guteza imbere igihugu c'amavukiro reka rero tuganire ku gahombo i Burundi ku bintu by'inzuki turazi ko Burundi baratera kawa none ni kuri ki badashirayo n'ibiti babasida bibiri bazi du profite kuko sarenzi ko kawa kagaburira inzuki cyangwe ugasanga imikaratusi cyangwe n'ibintu bitandukanye nk'ibyo ofete reka nsubira inyuma gato inzuki ubwazo akazi kazo ni kubangurira ibitegwa ibitegwa bishurika birimo inzuki vyimbuka biba maximize rekorti ba maximize nukuvuga meme no mwiyi projet iyi projet ubona abarundi bijukiye cyane y'ama avoka bamenye yuko igiti omwe ku giti harakenewe ko gihura hajaho nk'inzuki hijana na karakorore ku giti ngo inzuki zibaho umva n'umuzinga batiza gushiraho imizinga umuntu afise imizinga mu mavoka yiwe amashugwe haba urumva intuze ya avoka wanashaka n'igitegwa kiri mu monoike no kuvuga ati gifise amashugwe abiri irigabo n'irigore
yashobora kwiyaranja kikaba fekonde par umuyaga mugabo ukabaye vyiza nkuko umuntu canke ikintu cyose ugikora ko ikintu ugishiraho ubufasha inzuki ugashiraho inzuki kugira umaximize amafruit apare yuko ifruit iza kubera izari nziza kubera haba croisement yandi mashurwe igiti n'ikindi uriyo ko igiti kimwe sinzi bikura nawe atwiye muri siyanse cyo cyangana rero n'amashurwe ntakoroka i Burundi baca baja muri bya byo gupompa ntibikoroke ntibegire mugabo ugizuge sheshe ngaho muri Canada abapikiritere baho barabariha bajya abantu bafise bagira ivyamwa barabariha bakaza nahinzwe katwe ngaho baraturiha ku munzingo ugasanga baguha amahero 40 umuntu agafise kamushiraho imizinga nka senkani kamushiraho indwi zitatu ugakuraho ariko ubuki ni bwa mwebwe nyene kompanyi y'ubuki ariko mwe murabatekera ubuki n'ubwa mwe n'inzuki ndiko ndakubwira yuko nimba dufate wewe wari ufise ama avoka wo kwimbuye nka 10 tone ku mwaka zige agishuri ugashiraho inzuki canke atarashurika pardon muri periode gushurika Cecile la korti iraduga kuri 15 ijonya abaregronome barabizi kuko inzuki cyo zabereyeho ni pollination kubangurira ibitego ariko rero iyo uvuze iyo dusubiye muhira ico mvuri nakagohe abajejwe ma projet Burundi kuko ndazi inzuki bazifinansa kandi iyo babonye ahantu izi ama ONG international ashobora gutanga financement y'amamiliyoni n'amamiliyoni baba nuko dutsaje turabati kubera iki waruzi yuko Jeff Inetide na fois passé hariho projet ashaka gukora birababaje mugabo nukuri nta na hamwe handitse ubuki bushoki Burundi canke nta done y'ubuki hari kandi abavumbi barahari nta done y'ubuki hari kandi tuzi ko butegezwa kuhaba genda muri hajya hose afatira ibiharuro byo muri leta Istebu canke he aho ushaka hose muri OBR ntaco cyo gutora ndagahomba ndabura muri projet ndavuga ibintu birabaho none ubuki mugabo ni kuvuga ngo sukuvuga ngo ni cyakindi wari kuriyumvira ngo ubuvumbi numwuga w'abapfumu canke abantu bawufata nk'umwuga muto umwuga mutonya nyene w'abantu babavumbi nyene nka kurya tuvuga batimbo twakuze tubona bavuga no naho bisa none reka abantu bamwe niko no bivuga reka ndaguha nk'akarorero ubu unya ikiro c'ubuki sinibaza ko kiri munsi ya 20,000 i Burundi ariko reka ndeke gushira kuri 20,000 ndagishire kuri 10,000 muresheje imizinga 300 mike umuntu umwe ashobora gukontrola neza nkakora dufate nkimbura nk'itoni nka umuzinga umwe twenda uhora kw'ibiro 120 120 kadufate 100 moyenne umuzinga 300 inge 300 fois 100 kilo ni toni 30 ugwije n'ibihumbi 10 ku kilo ni miliyoni 300 amafaranga yizwa n'abantu bangahe oya abarundi jewe umunsi natashe muhira nzobakubita bose inkoni ndababwira ati nimuje hajya madamu cyabikubitiye kuko nukugurura amaso ubutunzi n'Uburundi ari Eden bakabihari Uburundi ni ndabishigikira wumva ndagushigikiye cyo kabisa nabaza muri 2025 nzobazanira abantu babasigurira yuko Uburundi ari Eden kuko nimba umuntu nta muntu numwe sinibaza yuko umuntu yo kwicara agakora ubuvumbi neza comme profession nta kazi ki Burundi na kamwe yo gwanira n'umuntu numwe kubera iki kubera inzuki si ari n'ikindi kintu abarundi bihenda kuko kumubwiye nkunda kuvuga ndiko tubwiye ati mugira inzuki atangwa nkuzogura itongo ndaho ndazishira inzuki si keso yikuva mu fisi itongo rinini ushobora no kuzikotera umva no kuvuga ahantu ushobora kuzizana wewe mu murimi wawe ugiye gushurira nkazimaza ukwezi kumwe amezi abiri no n'ukwezi kumwe hagukubita ibihumbi 100 inzu Burundi kuyipanga kupanga inzu
yubatse n'ibihumbi 300 400 500 nibaza ko umuntu ndamukoteye ikivi ciwe kimwe hariya ruguru iwacu za Cendajuru nkamukubita ibihumbi 100 ku kwezi iyo yanka gute kandi nimba dufate nka wewe Jose ufise umurima wa hegitare 3 z'amavoka impande yanje hepfo hari imikaratusi jewe ku muzinga umwe ndaharura ibiro kubera iyo mvuze ibiri 100 nje kuvyumva neza ndabikura ku mashugwa amwe dufate nko bihobe ndakuye ko ibiro 30 canke 40 ndimutse ngiye hari imikaratusi ko nivyo bishurikira amashugwe ntazira rimwe muyihe ibindi biro 40 uri kurantahura nico gihe niwe nimba nanze imizinga 30 canke 50 nka deposit wawe nko guha ibihumbi 100 kandi mu mizinga 50 umuzinga umwe uraja kumpa ibiro 30-40 amafaranga umva ko manayinje mu muzinga umwe ntarashika Barundi bugurura amaso Barundi mwe nimuze twikorere yacu mureke gusamara musamazwa n'ibidasamarika iki kintu rero umva ca cubuki avantage Burundi zirahari mugabo kimwe gusana bitugorera nuko tutabona neza batabahari babikora kinyamwuga kandi ubuki burakenewe kubera kwisinzi ugiye Tanzania niho bitwa ngo bimbura ubuki bwishi mugabo ivyigwa vyanje vyanyeretse yuko Sabavumbi Sabavumbi n'abantu bagenda bo babifashe nk'umwuga mugabo bakagerera abantu bagahenga muci inzuki zimbuye zikagenda gusatagura ibiti zinjiyemo umva bacakoresha ubwishi mugasi kwimbuka ni kubera hari ibiti vyinshi nukuvuga babikoze nk'umwuga n'amafaranga aboneka meza udatwana n'umuntu wewe Jose wararimye inanasi zawe wihenze zikagumaho ntuzisorome n'ingoga izi inzuki zawe zogera zikuremo gasukari zikazane zikuremo isukari fructose zayitwara nta nikibazo bintera wewe tutavugaye na gatoya wifitiye amavoka yawe urindiriye kweza jewe wawe ndahasoroma nukuvuga abavumbi tubana neza n'abandi turabafasha gusa tugakuraho ibintu twe twimbura nko kubihoba umuntu yanye ibihobe yaraguze imbuto yararimye yaragize iki je ngenda ngiye kwimburiwe kandi ntamusavye utamusavye nuko nyene mwakamenda uretse ko ndamugirira neza mugasi ndamusa ntaco duhurira kuri tuvugana ngo Jose wewe ngurabona ko ari ibintu muzofashe ka ngende hari impande yawe ku kilometero ku metero 500 nkabwira undi muntu agatongo kawe izi metero 5 kuri 20 urajya ibihumbi 100 ego shiraho imizinga yanje c'est fini mugabo rero hari ikintu rero abantu barabavuga ati urabona ko twafise imirima mu mirima haraba abantu urumva hari abantu bahaba bakavuga ati inzuki banka kugira inzuki kugira ngo bakingira abantu inzuki zibana n'abantu reka ndakubwire inzuki zirabana n'abantu iyi kintu n'igihe nakwishura kimwe cyo kuzijyana uje abantu bazije ngaho muri commentaire higaniro bakubwira hari abantu hari inzu gusanga ziri nko mu nzu y'umuntu ugasanga zarinjiye mu nzu y'umuntu abantu baho ntizigira zibarya kubera iki baba baramenyeye niba bakizigira ku bwoba ico ni cambere ikindi ca kabiri nagenda kubwire inzuki zibana n'abantu inzuki ni nk'ikindi gikoko cyose igikoko kidefanda territoire yacu ni nk'umuntu nkuko kukingira imbibi nukuvuga inzuki udaciye mu nzira ngo broka aho zijana wiyo riko yatembera ntirukurya nta mwamikazi wagwa hari ni kimwe nakubwira ngo ubwira inzuki zikurye nukuvuga uri hafi y'umuzinga wagize ubwoba canke werekanye muvuma ziri briske zigira amakenga canke naho uri mu nzira yaho zica bisigura ngo wewe rero umuvumbi aho zishize raba ko imbere yazo atabantu zizobangamira kuko nizijya dufate nk'ubu uya uruyuki ruri wewe nka hari umuzinga se kuvuga ngo zizijyana zijyana umuntu yegereye umuzinga cyane arafise muri bwa bwa bwiwe ico coco cuvuga ngo afise ubwo canke ntabwo afise nitubiraba kubera ni bikenewe ko si abantu bose ntwere ko bavumbi mugabo wewe naba umuntu kugira zikuje nuko wegereye umuzinga imetero nka hafi yazo canke naho ukaba wagize novuga ngo iki ku nzira yazo zikashanta nukuva ni perimetre n'imbwa keshi uzorabe hari ahantu imbwa uyisanzeho udashobora kuyirukana n'ahantu yisanze naho gwa runini urusanze ku birometero 2 byo muhire iwago ruriruka rugasanzara
nivyo kweri nivyo ego basha nukuri ntuzenya reka numva inyishu nyinshi ariko naho hakiri ibibazo vyinshi vyerekeye inzuki mugabo ndazi ko tuzoronka umwanya kubandanya tuganira reka ndabashimire ego sinzi ko hari ico mwoba mwari kubwira nk'abantu bariko baratwumviriza cane abantu bari passionné n'inzuki sinzi impanuro mwobatekerera Jake impanuro no batekerera abantu bari passionné n'inzuki meme n'ugwaruka rw'i Burundi nibamenye yuko hariho novuga susore tukunda kuvuga twese tukagura amaso ku mahoro tukugura amaso ku bintu tubona bamaze kutwereka nitumenye yuko hariho ibindi batatweretse canke bihari batatweretse ngo batwereke bien muga bihari bishobora kuduteza imbere gusumba kuko ubagende barabe ibintu ushobora kuva inzuki zishobora kwimbura ubuki ikiro navuze aho kivugwa ushobora kwimbura akaryabami ni ikintu kinini yawe niwaronka umwanya tuzokiyageko ni ikintu kinini ni integrateur akama kamwe ushira mu kanwa cyo kimwe nk'abagiye abantu bafata imiti ya sida ziye ni integrateur n'amakombi Cecile na Jerwa yari birimwo ni integrateur baguha kugira abasida bawe bagume bari en forme wavyuka gishira akayiko bashiramwe akama mu kanwa mu gitondo ukagenda ukirigura umusore urumva harimwo propoli myinshi bayikura mu buki myinshi je suis no apana mu buki muri produits ziva mu nzuki genda urabe mu miti myinshi y'abavuza mu mihogo harimo icyo bita propolis nisizwe propoli mu gifaransa dushako propoli uje kuraba muri anesthesie baziko anesthesie canke ba produits bakoresha muri bloquer laboratoire mu yo bijyana anesthesie harimo ntuze ya Veneno diapi uburozi bw'inzuki sinzwe Veneno diapi dizabeye Veneno dizabeye irimo niyo nyinshi igwa amafaranga menshi rero niturabe nitwugurura amaso kwiga bangure tumenye tuti nimba uyu muntu aza kudufasha umukate ngahi Burundi iwabo akazana ingano tukazera ingano ku Burusiya ahantu ingano baziteza imara umwaka kandi wacu tuzitezomara zimara amezi ngira hangana amezi 3 ukaba wimbuye sobora kurima ingano kabiri mu mwaka ariko ugaca kumva ngo hari ikintu kitakimeze neza ubuki tureke birababaje kubone Burundi abajene benshi ariko tukaba tugwanira isukari takaba greve mu isukari ni njya y'inzuki uzo telefone umunsi umwe ndiko ndakora ni ibintu duha inzuki ni sinjya y'abantu ni ibintu twabinywa mu nzoga bisanzwe gufata isukari ni nko kwica wanyoye inzoga iri mu isukari wariyibugari bw'ibigori biri mu isukari none isukari y'ubuki yoyo ubuki ubuki ko tumva busosa bwo ntuze ntiduvise les conséquences ibisosa byose si isukari ofete hareca tugenda hahandi isukari ni nkuko umuntu ariye igikaju n'umuntu aguze isukari ntibisa kuko iriya sukari bayiteka kuri 180 degre kugira abayumutse ikintu cyo gutinya rero mu buzima ni umucanwa ni kimwe navuga n'ubuki rero urumva hari ibintu twe dukwiye twokora novuga no bahamagarira kabisa baze bararaba surtout gutahura kugerageza no bahamagarira hariho imyuga mito twibagiwe kera yari hari ubuvumbi bwari buhari ubu nta bukihari ndaguha kandi karorero jewe urazi ko ndi umworozi hamwe nereka abahungu bari hano ndabereka ni gute tumwe tuja kugurira aya ma brevoir ya plastique tugura mu nkoko kandi dufisa ya makinju ari karagira ndamwereka ni wotobora bene ngo bitwara brevoir dusubire kugira kukwiga ngo ibindi bintu bahaye valere abantu dushaka ko badufasha ni biki bahaye valere iyi myuga twe twataye tukayigira mito ubucuzi ubugenegene twe twabifashe nk'ubugenegene muga yari profession kandi tunza abantu naguhaya jewe umuntu nakubwiye ikiro cy'ubukire ndayiguharuye kuri 10,000 mwereka yuko umuntu ashobora kuronka 300,000 yimbuye 300 millions ariko iyi print akubwiye kuri isa uzobashira higano ndasabye abantu bazogire commentaire bakubwira ikiro cy'ubuko amafaranga igugwa ndisiri kigugwa ma 20,000 rero nuzeye urakoze cyane mbere yuko rero ndagusezera gatonya nakanu gatonya woba ufite projet yo kugira nk'ishuri rizokwigisha abantu
kugira natwe twiteze imbere. Umenye yuko Uburundi buradukeneye nk'abadiaspora. Ndazi ko abadiaspora aho bari baba bariko barahura ubwenge bwinshi, none wowe ufise nawe uwo mugambi kuzokwigisha abarundi kugira ngo biteze imbere nk'abavumbi. Ico nzogikora ndiko ndagerageza. Oya, nanageje no kwiyumvira projet no kungene yokorwa, ndabiraba mugabo ico kwigisha coco nasanga nagikoze 2019. Mugabo difficulty yari hariye kubera ico gihe nabo bajwe n'ukungene bari bazanye bayere batanga imizinga, bagatanga y'amantuze ivyo ukanya ubuki, bataberetse inzuki yo ziba, ndabigisha ndabereka, basanga ariko babwira ngo umwamikazi no kumuzirika bya ntagende. Ndavuga nti ibintu ndigisha ico gihe hari ababo twakora inyigisho, hari abo mbona babikora, ndafise abahungu mbona nyene babikora neza, twari kumwe ico gihe muri formation. Naranayisubiriye n'ubu uya mugabo cette fois-ci kubera namaze kubona yuko abarundi ikindi kintu dufise ko defo Jose, kugenda kwiga kugira tuje kwiga bwana we ni filosofi ndende. Tugenda kera umva tuja kw'ishure kugira tugenda umuntu ugiye kw'ishure twaravuga ngo tugiye kw'ishure, ukaja kw'ishure ukabuziti nzoba ukibona mwarimu wanzo wa mwarimu waheza secondaire ngo giye muri scientifique niho bimeze neza, tugiye muri université uti no kwiga droit no kwiga medicine nivyo birimwo agafaranga. N'igihe uri kuravyiga ugasanga uri kuraboroka, uri kuratirisha niro truvare n'aba bantu muri mu bantu bari muri ko bariga ntibashiramwe ingufu. Ikibazo nsanga basubira kumbaza kandi riko ndabasigurira ni cya kibazo ngo none ndiko ndababwira ngo inzuki turazigwiza twebwe nyene, urazigwiza wowe nyene umuvumbi, wiga ukuntu uzigwiza, wiga ukuntu uzivukisha, kugira umuntu atunze inka atagenda kubaha ikiraro mw'ishamba ngo imbogo izotahe canke ikindi gikoko canke inka yazimi izotahemwo. Canke n'ukuworora inkoko, woroye inkoko uragenda ntubaka ikiraro uvuye ngo inkoko niyataha yo kwa Fabrice izotaha iwanje nuga no, ishobora kuzigwanya. N'inzuki nuko twategerezwa tuteza kumenya ngo ikintu utoraguye aco kikumarira. Izi nzuki zinjira iwawe ziba zasohotse ahandi hantu, ni ukuvuga kugira zisohoke ni fenomene ntizimbura, zimwa ziyerera. Rero utegereza kuvuga ngo izuki urazitegura, umuzimu ukawutegura uzokwimbura. Sinzi kurwara ntahura. Ndiko ndagutahura. Inzuki rero nazo nyene tuza kuvuga ngo je nkeneye korora inzuki, ngiye uno mwaka ndaguza inzuki imizinga 100, oya imizinga 10. Ku mwaka uzanzoduza 20, kundi mwaka nzogira 40, gutyo. Nta ruyuki ruzova rw'iwanje ruza kwangara ngo ndaruhe kwa kundi zigenda zangara bino batubona muci ngo muri vya mpingo biriko birayerera. Nico rero mbashaka ko biga, nico mbashaka ko batahura. Mungu asanga ndikosekana no kumbaza mbo abo twigisha abo mperuka mw'iyi minsi kwa yabo twakoranye beshi barambwa ati okay mwenga baratahuye ndacarindiriye ko tuzogera ahantu tubiduza abona resulta. Mugabo abo bwa mbere bose nabubona ngo none tubwira umuti ubwira inzuki zinjire nkabwira none ndababajije nabasiguriye yuko twebwe ni mwebwe nyene ko okomansuma mugende ugure umuzinga w'ikirundi ushire mu muzinga mwiza nakubwiye mezire hamu control ugwize n'ubworozi ikintu cambere cyo gufuta mu mutwe nukumenya ngo kugira uronke twabuza ngo abarundi bavuga ngo ushaka inka uryama nkazo n'ubushaka amafaranga yiruka nkayo amafaranga arazunguruka. Rero nimba ugiye gukora mu nzuki menya ngo si inzuki nzorinda zizova kwa Jose zizova kwa Fabrice, oya izi nzuki ziwanje ngiye kuzorora ndazikurikirana buke si ibintu bigoye, ni saha imwe ku munsi kugura umuzinga rimwe ku munsi canke rimwe mu ndwi, iyo ni rimwe mu ndwi. Umufisi imizinga myinshi ya rimwe mu ndwi usanga uzunguruka ugasanga rero urimbuye. Rero defo niyo rero akoze cyane. Ego urakoze nawe.